Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza amakuru biko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi, tukaba turaza kugaruka mu gisata c'ubutungane, agateka kazi na muntu, politike ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ndagoye kazi rero muri ano makuru aho uherereye hose, wowe uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye, abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ni mu gihe muri no misi umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye bigaragara ko yatanguye guhagurukira igisata c'ubutungane, akaba hari amazina atatu yagiye aravugwa ko cane ko ariyo yishe ubutungane bw'u Burundi. Ayo hakaba harimwo uwahoze ari umushikirizamanza wa Republika, Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi, hakazamwo wararongoye sentare Ntahinyuzwa Emmanuel Gateretse ndetse n'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona. Muri abo batatu bose mpejeje kuvuga, usigaye mu mabanga yarajejwe kuri ubu ni Domine Banyankimbona, umushikiranganji w'ubutungane kuri ubu. Ni mu gihe abandi bose bavuyeho kuri ka y'urubanza rwa Arengiyome Bunyoni. Twibutse ko Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi ariwe wa mbere yatanguje ibazwa rya Bunyoni. Mu nyuma Emmanuel Gateretse nawe yararongoye sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi, nawe agafata ingingo mu rubanza rwa Bunyoni. Aba bose bakuwe mu mabanga, hakaba hasigayeyo umwe gusa, Domine Banyankimbona, umushikiranganji w'ubutungane. Hari benshi rero bari bamaze igihe bibaza impamvu Perezida Ndayishimiye adahindura abarongoye igisata c'ubutungane kandi ari uwa mbere mu kwidogera ico gisata. Evariste Ndayishimiye yararize imbere y'abakora mu gisata c'ubutungane ku izina ry'abanyagihugu bose, ariko ico gihe nta cahindutse. Mu majambo yavuze mu nyuma incuro nyinshi cane yaridogeye abacamanza, naho nyene nta cahindutse, ndetse ari naho ubwo we yivugiye ko agiye kugendera amakomine yose mu gihugu mu gikorwa co gushira mu ngiro imanza zaciwe. Abanyagihugu bariko barahuza n'umukuru w'igihugu kuri ico kibazo. Ni mu gihe kandi hari benshi babona ko umushikiranganji w'ubutungane ataca amaze muri iyi myaka itatu amaze ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko abarenga 80% bavuze ko Domine Banyankimbona arongoye ubushikiranganji bw'ubutungane. Benshi bakavuga ko batabona akamaro k'uyu mushikiranganji. Ni mu gihe mu minsi iheze nk'uko twabigarutse ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze imbabazi ku banyororo 5,441. Ivyo birori bikaba vyarabereye mu ibohero rikuru rya Muramvya ku igenekerezo 14 Munyonyo uyu mwaka w'2024. Bamwe bakavuga ko igisata c'ubutungane Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ariko arakigarura ku murongo kugira ngo yongere kwizerwa n'amakungu ndetse n'imfashanyo ubumwe bwa Buraya ndetse n'andi mashiramwe mpuzamakungu agenera Burundi ikomeze kuboneka. Ni mu gihe benshi bavuga ko baba barugariye amayira igihugu cy'u Burundi mu kubarosa ifashanyo, ivyatumye ibibazo vyinshi bigwira ngaha mu gihugu, harimo iduga ry'ibiciro ku masoko, ibara ry'ibitoro ndetse n'ibindi vyinshi ivyankenerwa. Tugiye kugaruka rero ku bantu batatu muri ano makuru, aribo Domine Banyankimbona, Sylvestre Nyandwi ndetse na Emmanuel Gateretse. Vyose nuze gucikanwa. Ndagoye kazi rero muri ano makuru aho uherereye hose, wowe ubana natwe uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kwibutsa kandi gufyonda subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo uje bamubamere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure. Ndagoye kazi rero muri ano makuru. Kuri ubu rero nk'uko natanguye mbivuga ni batatu, ariko umwe niwe asige mu mabanga. Uyu ni umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona, umwe benshi bita umushikiranganji asinziriye. Igenwa ryiwe nk'umushikiranganji w'ubutungane muri Munyonyo umwaka w'2021 ryakurikiwe n'umuriro wari gisiboherere kuri rya Gitega, umuriro bamwe bita isanganya, abandi bemeza ko wateguriye mu iperereza ry'u Burundi. Domine yaranzwe no kunyegeza ibitigiri vyo bahitanywe n'uwo muriro, mbere banahambwe mu kinyegero imiryango itabizi. Aho nta matohoza nyezina yakozwe ku caturiye ibohero rya Gitega. Kuva ubwo nta cizere ko uwo mushikiranganji ashobora kuzana umuco n'ubutungane mu gisata jejwe. Ni mu gihe kandi hari abanyororo bari barahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu, bamwe birananirana ko barekugwa. Mu kiringo ca Domine Banyankimbona abanyororo bamwe bagiye baraheza iminyoro ariko bakaguma bapfunzwe kandi yabimenyeshejwe.
ni mu gihe kandi benshi baguma batabariza Christian Butoyi apfunzwe kandi bizwi ko arenganywa ndetse bakavyita akamaramaza no gutukisha igihugu. Inzirakarengane zihabwa ivyiyumviro vyazo vya politike zibandanya guhashwa no gutungana twara mu gihe abakora ivyaha bikomeye mu nzego z'umutekano babandanya gukingirwa. Hari kandi amamiliyaridi yahawe yo gushira mu ngiro imanza zaciwe, aya nayo ngo ntaco yamaze kugezaho. Umukuru w'igihugu wewe ubwiwe avuga ko azovyikorera, bamwe bakavuga ko asa n'umushikiranganji atabaho. Igenwa ryiwe kandi ryoba ryaravuye ngo ku gikorwa gikomeye ca Aimé Laurentine Kanyana n'uwahoze ari Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi, babona ko umushikiranganji Jeanine Niyibizi yari abangamiye inyungu zabo. Amakuru yava mu butegetsi akavuga ko benshi mu bushikiranganji bw'ubutungane bavuga amanyanga Kanyana na Nyandwi baba barakoze mu manza zatumye amazu atari make y'abantu agurishwa icamunara ku biciro bito cane maze bakavyungukiramwo. Abo bakozi bakavuga ko mu bihe vy'ibigongwe vy'umukuru w'igihugu hari benshi barekurwa barishe amafaranga. Umushikiranganji Jeanine Niyibizi ngo kandi yoba yarabangamiye cane iyo ngendo y'amanyanga, ari naho hakozwe ibishoboka vyose akadodoberezwa ku mukuru w'igihugu, ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu, ku muyobozi mwishikira yarajejwe ibibazo vya gisivile mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wa mbere w'ico gihe ari Warengiyome Bunyoni gushika Jeanine Niyibizi akuwe maze hagenywa Somambike wa Kanyana na Nyandwi. Uyu mushikiranganji Domine Banyankimbona, bamwe rero bakavuga ko n'ubundi nawe ataco ariko arakora muri ico kibanza ko kumukura n'ubundi, ahubwo biri mu bimwe mu vyokiza ubutungane bw'u Burundi. Harazaho kandi uwahoze ari umushikirizamanza mukuru wa Repubulika Sylvestre Nyandwi. Sylvestre Nyandwi ni umushikirizamanza mukuru wa Repubulika, yari umushikirizamanza mukuru wa Repubulika kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016. Uyu akaba ari umwe mu bashikirizamanza ngo bazandikwa mu gitabo cirabura c'ubutungane bw'u Burundi. Amabi yakoze akaba yoja mu ihiganwa n'abashikirizamanza bo mu mwaka w'1972. Mu mabi yakoze harimo kwagiriza ibinyoma abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kwambika ibara abantu atavyemeza afise, gufatira amatungo y'abahunze atanu urubanza ruraba, kuyagurisha uko yishakiye, gufukira ivyaha bikomeye cyane nko kugandagura no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gufukira ivyaha vyo gufata abakenyezi ku nguvu kubw'imvo za politike, gufukira ivyaha vyo kubareza igufa abapfunzwe, kurya ibiturire, kugabwa n'iperereza, agabwa amategeko n'abica abanyagihugu, guhagararira akarenganyo, ngo niyo vyaranze Sylvestre Nyandwi mu myaka 7 yari amaze muri ayo mabanga. Aha rero hakaza gukurikiraho uwakuwe mu mabanga mu minsi iheze. Uyu ni Emmanuel Gateretse. Uyu Emmanuel Gateretse yarongoye Senate yanyuzwa kuva muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2019. Ni mu gihe bavuga ko rondera ijambo rimwe rimusigura amabanga yarimwo yomwita umugabo niryo. Iwe ntihahambaye amategeko mu rubanza, ngo hari hahambaye ico abatware bashaka. Uyu akaba ari umwe mu bama barindiriye ico abo hejuru bavuze. Umukuru wa Senate yanyuzwa akaba ari we mucamanza kuri abandi bose mu gihugu, akaba ari we citegerezo c'ubutungane bw'igihugu afatanije n'abacamanza bakorana. Umukuru wa Senate yanyuzwa akaba atanga umurongo abacamanza bose bisunga mu guca imanza. Urwego arongoye kandi nirwo buhungiro bwa nyuma kubumva ko barenganijwe n'ayandi masenare yose mu gihugu. Yabavuze ko ubutungane mu gihugu bugwaye haba harimo uruhara rukomeye rw'abatwara Senate yanyuzwa. Ubundi iyo ari abashinga nahe barakosora vyinshi, baratanga akarorero keza abandi bacamanza bose baheza bakisunga. Gusa mu mateka y'u Burundi ngo harabaye intwaro zike cyane zabaye muri ico kibanza. Kuva rero haje intwaro ya CNDD-FDD ngo ibintu vyarunyutse, Senate yanyuzwa yagezwe ikigwanisho c'ubutegetsi mu njyane za politike, maze baniryo bahabwa ikibanza ca mbere mu butungane. Uyu Emmanuel Gateretse yakuwe mu mabanga mu minsi iheze n'umukuru w'igihugu. Uyu bikaba bivugwa ko ngari akarorero katabesha kabaniryo. Emmanuel Gateretse akaba ngari umwe mu bacamanza bazibukwa nk'abishe ubutungane mu Burundi. Emmanuel Gateretse nk'uko natangwe mivuga yagenywe kurongora Senate yanyuzwa muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2015. Kiringo ciwe cyarabayemwe imanza nyinshi za politike kandi zikomeye cyane. Ahajemwo urubanza rw'abagirizwa ko bashatse gutembagaza President Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015.
urubanza rw'abagirizwa ko bishe perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu, urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni, imanza nyinshi za politike zungurijwe muri iyo sentare, zimwe ziradindizwa izindi zishimangira akarenganyo kemejwe n'amasentare yo munsi. Emmanuel Gateretse kandi yagiye adaciye urubanza rw'umugambwe rwa Honorable Agathon Rwasa uriko uraburabuzwa bidasanzwe mu ntumbero yo kubuza kuzokwitaba amatora y'umwaka uza w'ibihumbi 2025. Benshi rumwe mu rubanza bafatira ko akarorero ni rumwe rwonyene, ni urubanza RPS 100 rwerekeye abantu 32 bagirizwa ko bagaragaje gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Abo 32 bose barahunze Burundi. Kugenekerezo ya 28 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2020, Emmanuel Gateretse yayoguye urwo rubanza abikora atanumwe mu bakurikiranwa yitavye, atanubaserukira ahari nkuko bitangazwa. Uwo munsi nyene urwo rubanza yaciye arushira mu mwiherero. Kugenekerezo ya 28 Rusama umwaka w'ibihumbi 2020 byari bitegekanijwe ko urwo rubanza rusomwa ariko ntirwasomwe. Isango yo kurusoma rero nibwo yaciye yungurizwa kugenekerezo ya 16 Ruheshi mu mwaka w'ibihumbi 2020. Kuri iyo genekerezo ya 16 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 urubanza ntirwasomwe, bavyunguruje kugenekerezo ya 23 Ruheshi uwo mwaka. Kugenekerezo ya 23 naho nyene ntirwasomwe, isango yo kurusoma yungururijwe kugenekerezo ya 30 Ruheshi. Emmanuel Gateretse akaba yaratanze ingingo ashinga ko urubanza rwari kuzosomwa kugenekerezo ya 30 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. No kuri iyo genekerezo rero ntirwasomwe kandi nta yindi sango yatanzwe, ariko nticabujije ko kugenekerezo ya kabiri Ruhuhu mu mwaka w'ibihumbi 2021 Emmanuel Gateretse amanika ingingo zafashwe mu rubanza RPS 100 akemeza ko urubanza rwasomwe kugenekerezo ya 23 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020, kandi uwo munsi nyene wewe ubwo yarasohoye urwandiko ruvuga ko urubanza ruzosomwa kugenekerezo ya 30 Ruheshi uwo mwaka w'ibihumbi 2020. Nukuvuga ko Emmanuel Gateretse yubahutse gusohora ingingo z'urubanza rutigeze rusomwa. Ico gikorwa cyahagarikiwe na Colonel Alfred Innocent Musiremu yararongoye iperereza mu gihugu hagati. Ibi rero benshi bavyise akamaramaza mu mateka y'ubucamanza bw'u Burundi. Uyu munsi Urundi rurafise urubanza rutigeze rusomwa ariko rucira ibihano bidasanzwe abantu 32 bagezwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza kugenekerezo ya 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015. Bamwe mu baciriwe urwo rubanza bari baramaze no kwitaba Imana, kandi urwo rubanza rwashingishijwe muri sentare batakiriho. Aho twavuga nka Colonel Rebaro Bakundukize yahoze avugira igipolisi cy'u Burundi, General Major Jeremy Ntiranyibagira na Colonel Edouard Nshimirimana banyurujwe muri Tanzania muri Gitugutu mwaka w'ibihumbi 2017 bagahabwa iperereza ry'u Burundi rirabica. Umuntu wenyene yakuwe muri urwo rubanza kubera yapfuye yabaye General de Brigade Rodrigue Bunyoni, mukuru wa Arengiyome Bunyoni, yari umushikiranganje wa mbere w'ico gihe muri urwo rubanza. Abantu 32 rero barimwe abamenyesha makuru nka Bob Rugurika arongoye radio RPA, kazamwo Innocent Muhozi wa Tele Renaissance, kazamwo Patrick Nduwimana wabonesha FM, Patrick Mitabaro wa Radio Isanganiro, Gilbert Niyonkuru wa RPA, Ana Niyuhire wa Radio Isanganiro na Arcade Havyarimana wa Radio Isanganiro. Hajimwo kandi abaharanira agateka kazina muntu, abaharimwo Margarita Barankitse, Vital Nshimirimana, Pacifique Ninahazwe, Ahmed Niyongere ndetse na Dieudonné Bashirahishize. Abandi bavuga ko baje muri urwo rubanza harimwo abanyepolitiki batandukanye, aha harimwo Leonidas Hatungimana, uyu yahoze avugira perezida Nkurunziza, hazamwo Onesimo Nduwimana yahoze avugira CNDD FDD, Honorable Moise Bucumi, Bernard Busokoza yahoze ari icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu, Alexis Nduhije, Dr Jean Minani, Shivono Mugwengezo na Jeremy Minani, hamwe n'intwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi zahunze. Urwo rubanza kandi ntirwigeze rutomora icumwe wese muri abo bantu yagirizwa ko yakoze, ariko abantu bose rwarabahaye igihano kimwe cyo gupfunga ubuzima bwose no kunyagwa ivyabo vyose. Abaciriye urwo rubanza barandikiye Emmanuel Gateretse basaba kwerekana ibiri muri dosiye zabo kugira bunguruza urubanza. Emmanuel Gateretse ico gihe yaravyanse, dosiye yose ngaca anyegeza mu biriwe.
umushingwamanza wo Moise Bucumi we yarishikiye ku biro kwa Emmanuel Gateretse nawe yahavuye agira ahagarikwe kuko yibiwe akabanga n'umwe mu bakora mu biro vyiwe kugira ngo ayanyage. Akano akarorero kamwe gusa k'amafuti yaranze Emmanuel Gateretse nk'umukuru wa Sena nahinyuzwe y'u Burundi. Yari umugabo ngo niryo arindira gutamika ingingo afata gazana hategekwa n'umupolisi nka Museremu. Urubanza rwa nyuma yerekanyemwo cyane n'urwa General Arenguiyome Bunyoni aho nyene wewe ngo ubwiwe atatinya kuyagira bamwegere ko hariho abamu amategeko y'ingene aruca. Iri zina rero aya mazina yose uko ari batatu akazosigara mu mateka y'u Burundi nka bamwe mu bakuru b'ubutungane bishe ubutungane mu Burundi nk'uko bitangazwa n'abantu benshi batandukanye. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya aho uri hose ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje cikanwa na dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'aya makuru bari mu bambere. N'ibindi byinshi rero turiko turabategura mu mwanya uri imbere yo bayari ko aravugwa mu gisata ca politike agateka kazi na muntu butungane imigendanire n'ayandi makungu vyose rimuze gucikanwa n'umuhuza TV Imana bahezagira ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.